Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu mazina nitwa Nisengwe Esperance, hama muri kino gihe nkaba ndumurongozi wa Komando Debora aha mu Burundi. Rero twashaka kubatumira mu gikwane mwumvise benshi cyateguwe n'iryo shamwe Komando Debora, kizoba ku itariki ya 8 na 9 ukwezi kw'indwi. Ico twabasaba no kuzokwitaba ico gikorane. Ico twabasaba no kusengera ico gikorane. Ico twabasaba no gushikira uburyo bwose ico gikorane. Ico gikorane tubatumiramwo ni gikorane kidasanzwe, ni gikorane cyateguwe gifise intumbero zibiri. Mwarabonye ngo ni gikorane cy'amasengesho n'ubutumwa bwiza. Rero ayo masengesho turabatumira, hazaho gusengera igihugu mu buryo bwagutse, gusengera imiryango, gusengera ishengero, gusengera abagwayi n'indi mitwaro bazaba bafise. Rero turabatumiye n'akaryo keza turonse gusengera hamwe nawe nk'umubiri wa Kristo, duhuje inama tukagira icyo dusengeye kugira ngo Imana bikunde igira icikoze. Urahawe kaze, ni ku kibuga c'inkino hafi ya Kamuha, aho bakina umupira w'amaguru. Azoba ari saha ya 8 kugeza 12 zo ku mugoroba n'inusu. Tuba dufise umushitsi yitwa Pastor Debora Mukamurenzi ava mu gihugu cy'u Rwanda nk'umuvuga butumwa. Uwazovuga ubutumwa ariko arafise n'intayi idasanzwe, benshi muramaze kuyumva. Rero urahawe kaza aho uri hose, uzufate na Komando Debora, urahawe kaza aho uri hose, uze dusangire umugisha w'Imana. Imana iduhezagirane twese, murakoze.